Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa 9 iraza kuba rero yakira ekipe y'igihugu ya Nigeria. Match zaba ku munsi w'ejo ku isaha rero y'isa 9. Ekipe y'igihugu Amavubi izaba ikinira kuri Stade Amahoro, kugira ngo ni umukino wayo wa mbere rero izaba ikiniye kuri Stade Amahoro nyuma yuko igiye ivugururwa. Ese ni iki cyaranze imikino yagiye ihuza ekipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Nigeria? Ese ni ibiki byagiye biranga? Ese ni iyihe kipe imaze gutsinda imikino myinshi isabanganyije imikino ingahe? Ese ni ibiki bitandukanye byagiye biranga iyi mikino? Dore ko u Rwanda rero rudakunze gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ariko rumaze gukina imikino igera kuri 5. Ese niki cyagiye kiranga uyu mukino? Ese ikipe y'igihugu y'u Rwanda yiteguye gute?